reka rero ntarinze kurandira, reka agire icyo bashikirije, ababwire imigabo n'imigambi n'intumbere, impamvu yashimye gukora umugambi, ibimenyesha mu byose biri ngaha kugira avuga ati nafashe uwo mugambi kugira fasha aba bantu. Reka tubanze tumukomere amashyi. Mwiriwe gaye, muri amahoro, Yesu nashimwe cyane. Harimwo abamizirima, abamizirima n'abamizirima, assalamu alaikum. Hama je ku mazina nitwa Sandindu Uwimana, benshi ndibaza abo babanzi, ndi umuririmvyikazi wa gospel, nkongera nkaba n'umukinyi w'amareresi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mugabo nkaba ntuye mu gihugu cya Canada. Hama nkuko benshi babizi ko ndamaze kubivuga ko bamwe muri mwebwe turamaze kuyaga, twagiye turayaga ivyerekeye company yacu yitwa Let the Star Shine. Let the Star Shine bisigura mu rurimi rw'ikirundi reka inyenyeri yakake. Ico gisigura ko inyenyeri yawe imaze kwakaka utegerezwa kwatsa abandi, ntutegerezwa mugabo wumva umutima wawe ukubwira watse abandi uyatse. Hama tukaba tufise ivyivugo muri Let the Star Shine. Icambere na mbere kwanza dufise amakategori atandukanye muri Let the Star Shine. Tukaba dufise kategori ya label music, tukaba dusanzwe dufasha abaririmbyi baririmba gospel, uzanye audio tukamukorera video. Donc dufasha bamaze gutera intambwe. Iyi ntuze iyi company yacu ifise ivyivugo, ikivugo ca mbere kiravuga ati ntuzoteze umuntu imbere ahubwo uzotume yiteza imbere. Ikindi kivugo kiravuga ati ntuzohe lift umuntu ahagaze ahubwo uyihe uri karatambuka. Rero muri iyo kategori natanguriye ko ya music, umaze utweretse audio, intambwe yamaze gutera yo gukora audio, turashaka kumukorera video. Hama ubundi nawe tubona ko turashobora kubona ko dushobora kugukorera ufise ibikorwa kwera ubona ko wateye intambwe, tukagukorera audio tukongera tukagukorera video, biravana turaraba. Hama tukaba dufise iyindi kategori muri Let the Star Shine label yo kongerereza imitahe abantu bafise imitahe mito mito, abamama bagiye mwiture ndetse n'abapapa, mugabo benshi nagiye nsanga abamama aribo bitanze bagiye gukora bakoresha kwitanga gukora bakoresheje iyo mitahe baba bafise mito mito. Kuko narahuye n'abamama bafise umutahe 5,000, ndahura n'abamama bafise imitahe y'ibihumbi 10, ibihumbi 20. Nta sindagira mpura n'umumama mwibarabara ariko aradandaza yaba ari micungwe, yaba ari sombe, imyumbati n'ibindi byinshi nagiye mbona. Ntawe ndigera mbona afise umutahe w'ibihumbi 50, kiretse baba barampenze. So hama je ndaraba ndabona abantu nk'abo bijanye n'ikintu jewe nititse kuzofasha abantu bateye intambwe, kuko hari habaryamye mu nzu baryamanye mahera arutayo, mugabo batateye intambwe ngo baje mwibarabara bakore ajya amafaranga bayaryamanye, ugasanga bariko barayajya, ugasanga amahera aramuheranye, canke ugasanga umuntu aragusavye amahera aho kuja basi kudandaza nawe agira ico yinjije, ugasanga arayariye ejo bukeye kandi akagusaba yandi. Kuko baraca umugani ati ntuzohe ifu umuntu ahubwo uzomwigishe kuyiroba, kuko ni ijya fi wamuhaye ni yahera azogaruka umuhi yindi, mugabo ni wamwigisha kuroba yafi imuheranye azogenda arobe. Sivyo none turumvikana? Kandi ico cyo kuvuga ati naco ntuzohe lift umuntu ahagaze ahubwo yihuru karatambuka. Notanga karorero kuri bajya ba universitaire usanga bahagaraye hajya ku mabarabara, hariho abakunda gusaba lift bahagaze. Iyumvire yahagaze nko kuva mu gatondo aho yotambutse, umuntu yasavye lift ariko aratambuka, umudugu utaje arashobora gushika iyo yagiye, umudugu utarashika, mugabo umwagihagaze barashobora kuno bukira mbere bukadegera agihagaze hajya nyene. Mugani wasaba uri kuratambuka bizogufasha gushika aho uri kuragenda utanacerewe. Sivyo none? Rero nico gituma twafashe uyo mugambi kugira ngo dufashe abantu nk'abo bafise imitahe mito mito kubongerereza. Ati rero iyo mitahe tuyitanga gute? Ayo mahera tugwe niturishira hamwe ngo bikunde ngo ayo mahera ngo tubaho umutahe ngo hamamuze mudusubize. Ayo mahera nayo tuba tubahaye kandi tubagabiye. Gusa turafise ikintu kimwe, dushaka gufasha
abandi bafise umutima wo gufasha turavuga ati par exemple ufise umutahe w'ibihumbi 5 kubera tuguha amahera bivanye n'umutahe ufise umutahe w'ibihumbi 5 turashobora kuvuga ati sorry turaguhaye nk'ibihumbi 200 ibyo 200 tukakubwira chaque une semaine uzana 1,000 ayo mahera 1,000 turayegeranya tubonye agwiriye tukayaha uwundi kubera abantu baguma biyandikisha ari benshi gushika ubu hari abantu tumaze guha twavuze ati twege umutahe wacu tuzoha gushika kubashika abantu 50 tumaze guha kubashika abantu 50 abo bandi 50 nibo bazofasha abandi par exemple kundwi uzanye ico 1,000 turegeranya tukaca duha uwundi ataronse muri babandi bazokwiyandikisha mu nyuma bo tuvuga ati wa 50 azova muri mwebwe samahera yiwacu tujya na yiwanyu ikindi naco nukuvuga ko tuzoraba abazokwitanga bakazana ico 1,000 turashobora kuzoraba abitanze tukabongerereza kandi umutahe sivyo none hama ikindi naco umuntu abona ko atari capable yo kuzana ico 1,000 ntituzomukurikirana azomenyana n'Imana yiwe ntabyo gukurikirana bibaho wewe ubonye ijya insemeni igeze zana ico 1,000 kugira ngo gifashe mugenzawe ico 1,000 tubonye utakizanye ntaco bitwaye twebwe ntabwo tuzogukurikirana so nibaza ko mwatahuye umugambi hama ndarindira ibibazo mumbaza ndabishura ikibazo ca mbere wabajije ko iyi projet ari projet bandanya kugira ngo iyi projet bandanya bizova kuri we bizova kuri mwebwe kugira iyi projet bandanye bizova kuri mwebwe nk'ubu mboneyeho no kuvuga urabona abantu twahaye amafaranga nta numwe yaje uno munsi abantu tumaze guha amahera uno munsi nta numwe yaje ahubwo uno munsi haje abaje kwakira amafaranga so urumva rero bituma dutanatwe ivyizigiro ko ibintu byobandanya donc confiance ikitakara hagati yanje nabo urumva so rero kugira ibintu bibandanye bizova kuri bo gute kijya 1,000 nibabandanya bakizana kugira ngo duhe uwundi muntu turashaka kuzofasha n'abantu barenga 1,000 ngaha mu gihugu cacu urumva kuko witanze kira kundwe ukazana 1,000 samahera make arahabwa uwundi akazohaba ugasanga turakwijana 200 300 500 donc ugasanga ibintu bigeze kure mugabo kijya 1,000 nibatakizana je navuze ko tutanguranye n'abantu 50 abo bandi abantu 50 abo bantu 50 ari bo bazofasha abandi sivyo none so kuvuga navyo ku ufise projet nini a présence yaratanguje igikorwa ivyo je nibaza ko ari ibintu byo kuyigwa ntabwo ari ibintu nshaka kuvugira nga ariko ni ibintu bizokwigwa so mwabyumvise ico 1,000 mudashoboye kukizana ngo duhe uwundi ibintu bizohava bihomba kandi dufise iyindi migambi ifise ko tuzokwagura imigambi bajya bizigirwa tukazobongere abajya bizigwa tubona kweri ko bitanga bakazana ayo mahera tuzobongerereza iyindi mitaye kandi ifise projet yuko tuzogira ahantu hacu ho kurima tukaza turirimira bijya tudandaza tukavyirimira twenyene kugira ngo twagure igikorwa bijya tudandaza turima twimbura ari byo dushora rero mukazobifata minenegwe nukuri urumva bizohomba nyene bizohomba kuko imitahe tuzoba tuyishe none twisha imitahe bisaba ko twongera kandi gutegura ibindi mitahe bushasha ntibikunda sivyo none jewe ingingo mbona nofata aha ubwa mbere na mbere sinzi ingene muyakira kubera ko babandi twahaye amahera bataje uno munsi ntabwo ntanga amahera rica riba jewe bica biba uno munsi bica biba nko kubera n'umunsi wa nyuma mfise ngaha mu Burundi kica kiba ikiganiro gisanzwe nk'iki twagize hama tuzotuma ko kandi turabe ko babandi nibaza uyo munsi niho abasigaye bazoca bahabwa amahera sinzi ingene mu vyakiriye ni vyiza canke si vyiza tubikoze uko kuko tubandanije kubizera abo twahaye amahera nta numwe yaje none namwe tubizere
reka twumvirize umwe nguyu uri karavuga ngaha. Ego murakoze cyane kuduha ijambo. Mu bisanzwe twebwe nka bamwe twabyumvise mu gatondo. Nukuvuga bajyanye bahawe bataje ntibabisiguriwe neza yuko yo bari nk'akanama baba bagomba kugirishwa. Mu bisanzwe twebwe tutari bwashikirwe nitwe twabyumvise cyane. Bajya bobo kubera bari bazi nyene nibaza ko atansiguro nini barose. Ndibaza ko nabone bari kuza kuko nabone ndazi barabikunze ndiko ndaraba. Mwabibwiwe nabande ni bamwe bamwe twagiye turabyumva kuri telefone. Abandi nyene badusanze aho dukorera batubwira ati saa 10 muze kuza duhwanire hajya mugabo ntibabasiguriye neza ko nabarose baza ko bari baje. Kumva baronse information urumva mwe muvuga yuko bitoba ari byiza mugiye mutaronse. nka jewe bambonye mwibarabara DJ acarambwira ati uraza kuza saa 10 hariya ahanya muze muzaranye n'abandi bajya bayatoye ntabyo bigeze bababwira. Ni ukabanza kabakanga mu yabo gashira ngaho uko kari cyo kuvuga ngo nzobakurikirana naco yiri kintu kiyo Imana nayo irahari kujya kuntu navuze ati utazozana ico gihumbi azomenyana n'Imana. Imana iriho hari iherezo mugabo iherezo rirahari Imana basiga gasondi kuri niba ninda zosigara arabikurikirana ko muvuze ko mwagiye kwangana n'iciyumviro je iri denziye kandi cyane gose banashaka gose ariko gerageza muri akampani mwicari hasi murabe amategeko mubishiramo bibe bijya ku rutonde nkuko mwabivuze bamwe mamazi iyo bakorera no gusiga hari n'abavuga muri vile bijya ku rutonde bituma kangamuri yabo iyo waba muhamenye izo kuvuga amahera ntuzasubira umviriza sorry mu gihe indi strategy nziza yokorerwa yokogwa mu baba mutakuye nka 50 mitwe bo je umugambi fise iyi ntabwo arishira hamwe yo gutanga ngo ndatanze umutahe ngo hamasubizwe nico gituma navuze ati ni nkuko nari kubaha ibi by'ama TV ntibihabe bigaherera. So jewe ico novuga reka tugarukirize ngaha hama tuje muri komite tuvyige kubera abarongoye komite barahari. Jewe ndagiye mugabo hari abazobisigarana hariho ubijejwe ngaha hariho n'abandi nyene bazosigara barabikurikirana tuvyige hama turabico tubakorera sivyo none hama mugabo muba bizigirwa urabona nubwitange natwe tuba tugize kuri mwebwe sawa.